n'ijambo Marika Gombo. Jewe ikibazo mfise si jewe cenyene ndumuretrete wo muri Onatere maze imyaka 2. Hanyuma twebwe abarotrete rero muri Onatere dufise ikibazo kinini cyane. Nyakubahwa President de la République si twebwe gusa sabo abo maze imyaka 2 ni benshi nabo twasubiriye turafise ukuntu twakotiza amafaranga ya photo pension complémentaire ayo mafaranga ishira hamwe barayadukata ariko ntibayajyane mu mabanke yacu ugasanga uratashe nta na kimwe baguhaye rero twabasaba kugira ngo mutubwirire directeur general namubonye ko ari hari wo muri Onatere kugira ngo nawe umuntu uragenda ugasirisimba ugenda kuyaronderayo ugateba ukitaba Imana ndazi babiri twa pensionnaire imwe bitavye Imana bakayabaha umuryango ari uko abantu bitavye Imana ugasanga nk'umuntu aragwaye ego ntangwe no kubashimirana cyane ukuntu mwatuvuje kuko ego kubushobozi bwanyu bashobora kutuvura mugabo wagenda kwivuza hari imiti mitiweli bidafise ugasanga ayo mafaranga ntushoboye kuyaronka kandi warayaziganije mu ishira hamwe kubera kukuntu batayadutangiriye mu banke yacu tukayabura ugasanga utashe zirayoye nkuko hanyuma kandi umuntu yayakotije kugira ngo azomufashe mu buntu bwiwe kugira ngo atashe aronke icyakora aronke imigambi yikorera ugasanga ayo mafaranga aheze mu ishira hamwe uko wowe none nyakubahwa President de la République ko Imana ishoboje gushika ngahanze rukiye abandi bose dusabira ayo mafaranga kugira yaduhe hariho rero nabandi hariho baba bayabitse ntacyo kugira ngo ducungure umwanya ego hariho umushikiranganje abijejwe yakwishuye iki jewe naramubajije igihe kimwe yaje no mu Kirundo avuga ngo ico kibazo c'abarotrete bagiye gucika nuno munsi ntaraciga umushikiranganje ngo niho uri ego directeur general oya cishurwa n'umushikiranganje jewe deje ntawenzi ndi mukuru w'igihugu nzo mushikiranganje ego narayimubajije reka gende acishuye abarotrete twumvirize ahakigejeje ego ahubwo hanyuma nzoza n'abashikiranganje bose noruhuka bavyerekana ko badafise n'abavugizi mubibabaza bakavyishura none ubu nzobaza navyishure numva ego mwakoze cyane nyene icubahiro umaka kanya kugira ngo nishure ico kibazo nkuko abishikirije ujya mufasoni nivyo ndi muri descente mu Kirundo twarabonanye arambariye ikibazo afise ndamubwira ko ngiye kukivugana n'umuyobozi wa Onatere hanyuma nkuko abishikirije muri Onatere hari ibibazo byinshi byerekeye abarotrete bagiye batwandikira badusaba yuko amafaranga baziganije boyaronswa twaravuganye n'umuyobozi araheza tubanamwandikira n'amakete aratwishura aratubwira yuko nkuko mubizi ishira hamwe Onatere iri mu bibazo aratubwira ko bagenda baraha uko bagiye barakurikirana kuja mu karuhuko kabo kabageze mu zabukuru ko kubera ingorane Onatere ifise idashobora gutunganiriza bose ngo ibahe amafaranga yabo ariko ko bagenda baraha bake uko uburyo baba baburonse nizo nyishu twaronse ariko nkuko mubizinye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ingorane muri Onatere ziriho ariko baremera yuko bagenda barakura mu nzira bamwe babashobora kubatunganiriza uko baba bafise uburyo mu kigega murakoze cyane urakoze cyane narinzi iyo nyishu nari ndayizi ko bazavangwa mikoro ni bake abantu barinze barya umutahe w'igihugu bonanirwa no kurya ivy'abene gihugu Onatere umuti wayo je nababwiye iyo umwana apfuye umuyaya arataha Onatere none umutahe burya Onatere ubugadeje wowe yikugabira wewe aho wambwira ko basubira guhomba ndabizi muzi ko ivy'igihugu ari byo kuribwa ego nivyo iyo inyuma ikubitwa inkoni nyinshi izimbere zitagiye sizo zikubitwa
wewe ubu si wabitembagaje ntiwabisanzeho mugabo iyiri inyuma niyo ikubitwa inkoni nyinshi urumva rero je ndabwire iyo mbari jewe ndi deje wanatere mba narademisiyonye kuko kuja gutwara ikintu abantu babojeje onatere nasanze inyishu nuko abakorayo bose twobakurayo tukabashira mu karuhuko kazabukuru tukabahemba tukazana abakozi ba vrai bukuri ndafise ugwaruka ndazigwa ivyura rukazana amahera bakabahemba n'amahera igihugu kikasura kikaronka amahera mugabo ari bajya bahari ntimurondere onatere bazi kurya inyungu n'umutahe nta kindi emwe sinzopfa ndabashimiye mwebwe ndiko ndondera umuti nuko mwese ari gutaha abakora muri onatere mwese mukicara nkaca nzana ugwaruka gwavyize tukayivyura kuko nibishobora kumvikana niyo yambere ifise ibikwiye vyose kugira irushe ajya amasosiyete yose ya telefone arafise ibikwiye no kuvuga igikoze imyaka 5 gusa yoshobora guhemba abo bicaye ikongera igahemba abakozi ikongera no mu cyaya ca leta kagisahiriza nta yindi nyishu nabonye kuko hari hakimenyere kari karabaye abantu bari baramenyereye kurya inyungu n'umutahe muri aya mashira hamwe wamenga barabagabiye ni cibare nico gituma uzosanga umudeje wo mwishira hamwe leta yashize umutahe muzosanga yigira igihangaje ku buryo avuga ko arutana umushikiranganje kuko kera cari cibare umenga bamugabiye mudahindutse mumenye yuko muzobibazwa abantu bakora muri ayo mashira hamwe tangura none nk'ibi ndiko ndavuga mu bisanzwe nabivuze guhera kera mwariko mwaravuze muti twovyura onatere gute dufate ko dutanguye basi ko mufise ekipe mazo zikwiye fata ko mutanguye basi muga kubera ata mutima mufise wo kuvyura onatere ntimushobora umutire nzo utratwiko turawurondera mugaje kubijanye n'uburyo emwe sinzi ngira ngo tuzofata mwe mukorayo tubakata umushara duha abapasione mbene kubera iki ari bo bagogwa ari mwebwe muri ko murayirya abakozi ba onatere mbe wofata umutati mbere y'uko ugacukata uri kwisha mu gakata nibaze barabiraba ingaruka zo kurya igihugu duhe ijambo wundi murakoze cyane nitwa Mujambere Elias nkabasanzwe mba mu intara ya Kirundo nyene ikibazo mfise sanzwe ndi umumotari narafashwe fatirwa muri komine Ntega nagirizwa yuko noba nari mpetse fraude banyagiza ko ndayitwaye mu Rwanda yari baro y'impuzu ubutungane buca burankurikirana ndapfungwa mfungirwa ngaho ku sentare ya Kirundo rero sentare imaze gukurikirana ikibazo canje basanga nararenganye sentare ifata ingingo yo kundekura iryo pfungwa ryanje nari napfunganywe ni moto maze gusohoka iyo moto ndayihiga ndayibura procureur asanzwe atwara yahora atwara Kirundo mu imwe atwara Muyinga maze kubaza iyo moto sinigeze ndayironka mu rugendo umushikiranganje w'ubutungane yagize ngaha mu Kirundo namushikirije ikibazo acategeka procureur general yuko babwirizwa kuvugana na procureur w'Imuyinga iyo moto bakayima kugeza no musi sindamenya inzira y'iyo moto rero ico nagomba gushikako nuko uko kubura kw'iyo moto sindayibona yuko iyo moto yo biri muri leta narahize hose ndaje Ngozi ahashikira amasezi ndamanuka ni Bujumbura muri PCR ndahiga ukunoro nk'iyo moto basimenye yuko izo hava yambara plaque ya leta sinigeze ndayibona kugeza no munsi rero sindigera amenya umuco w'iyo moto n'umushikiranganje w'ubutungane yarambariye aboyimpa mugano no munsi batarayinshikiriza ariko mugatwumvikane je navuze afise ibintu nene ivyo vy'umwumwe ko mugenda mukavyandikisha nkaja kubisoma ndetse bakazobimpa bamaze no kugira niperereza kuri ivyo babisuzumye mugabo n'ubundi muguma muza ndonega yemwe tuzoteba dusange amatwi yacu nayo nyene ataraguruka numviriza ico kibazo bakibajije mushikiranganje hari ukwezi kurahera oya ntikurahera none ubu unyene uciyuzuriruka ku mukuru w'igihugu nawe nuko banza utelefone basi umuhanuzi w'umushikiranganje uterega ntibarampa vya bindi nimiburi hari hakiri kare none
we nta n'ukwezi kurahera nturanabaza n'umushikiranganje wa mbere uti vyagenze utereka sindaronka inyishu kuri vya bintu muguciye wiruka umukuru w'igihugu niwe uciye ubaza kugira ngo abo umuhanuzi w'umushikiranganje wa mbere reka ngaho nivyo bumbwiye doyumbajije aho wogiye ukabaza ku mushikiranganje wa mbere uti ntibaratora umuti hanyuma nagira ndakubwira ikintu kimwe uwo muntu uwo yarayifise nta n'ivyo kuri baravugana ngo nande nsavye uvuze ngo ni Muyinga buramatari wa Muyinga bace bamubarira abahanuzi banje abaze umuprokirere yarahari wenyene kugatwe kiwe ni wayizana kandi ntibimarindwe atarayitanga abahanuzi banje baravyumvise mu telefone buramatari we Muyinga abwire uwo muprokirere yarahari yuko imoto ari wayizana atahandi bica ufise ibintu vy'imanza ufise imanza nagende yandikishe ikibazo cy'umwihariko jewe homba sawa oya ni wabuzi ko atari urubanza rw'umuntu dufitaniye atari jewe ni urubanza dufitaniye na komine Kirundo ahantu bubatse amashuri none ubwo se urubanza nturi kuravuga uti nkene gutunganiriza none kubera iki mwanka tubaze tuvyumvikane kubera iki mwanka kuvyandikisha nuko muzi bataza kuvyandika ngo babimpe ivyo rero ni vya bindi vyo kubura icizere ivyo bavyita kubura icizere basizere abona genye jewe bizere nyizera niba ubagaye ntugayebo ugaye jewe nabatumye none si nabagaye genda rero wandikisha umuntu wese azi yuko ari urubanza genda bavyandike hanyuma baza kubiba bitunganije kugira ngo umwanya tugarure nurubanza oya nurubanza rumaze imyaka oya nurubanza umve nurubanza oya nurubanza umuntu afise affaire personnelle nababwiye ufise ikibazo cy'igihugu ufise ikibazo cy'igihugu nakivugire ngaha ufise ikibazo ciwe bwego nagende yiyandikishe ku mugwi nagenye none sivyo none mushaka ncurubanza oyatumvikane je nababwiye mu Burundi no kwisi yose n'ahantu bagira umucamanza umwe hariho ibihugu bigira umucamanza umwe nawe nyene ntacarucira ngaho aragenda akumviriza agaca agenda mu mwiherera akagwiga hanyuma akazotanga inyishu mugamwe we mushaka ko nca ncira urubanza agahimbaga none nzorusuzuma gute nico gitwa ariko ndababwira nti nimugende muri sekretariya mwandikishe bace babisesangura neza bampa ibigororotse shobora kubabwira nti iki kigira uku nibaza yuko ngaho vyo bikwiye bakazoheza bakabaha inyishu kandi je nabibonye barabaha inyishu none nimwumvise nujya tararonka inyishu wa kere Burundi ko bamutelefone none nticari icizere ico gaye ego jako rero twumva ego nyakubahwa perezida wacu jewe naho bavuga ko ari imanza si nk'imanza na gatotezo jewe ndi umudamu nitwa Cishayo Theodosi ndi umudamu w'Ikaruzi banzanire gatoya ntuze abo bandika nimusohoke hanze bandikireye rero nyakubahwa perezida yanicubahira umukuru w'igihugu cacu jewe n'agatotezo ni ugukubagurwa ni vyinshi jewe nijena nifise mega SSD Karuzi jewe mfungwa uko bashatse buramatari Marushimana Kariniya amfunga uko yafunga uko yishakiye ngira muribukana mwebwe ko mwaji Karuzi yari itariki 16 z'ukwicumi nja ku kivirusangi nk'abandi ariko ngira nko mu minota 5 mugomba gushika baciye bantora banjana kumfunga bavuga yuko bamfungura muvuye Karuzi ivyo bose barabizi narapfunzwe camfungurwa ari uko mwebwe muhavuye rero je ingorane nagize ingorane nije narifise mega SSD Karuzi fise mega SSD Karuzi iyo dossier ndayibonye nta mukose nakurugiki ntacyo ndabona hariho umukoseye yaje usangwa niyo abatarampa inyishu warigeze kunyandikira
yego nabandikiye waranyandikiye narungitse umukoseye azoba ntarampa icegeranyo kugira turajya tugikorera mega SSD yego ndayizi warabinyandikiye rero nyene icyo barako ndinze kubashikira reka nkubwire nakubwiye sinca ndaruca impaka urumva ko narungitse umukoseye reka nkubwire gende ni mumubwire ntuzeye Kolonele Mukwaya amubwire aho bigejeje muragahezagije je ndazi yuko narungitse umukoseye kuraba ico kibazo. Mwiriwe nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, nanje nitwa Bigirimana Edididie, nkaba mpagurutse hano nsaba yuko nkuko twakuze tubibona hariho amashirahamwe leta y'u Burundi yari ifite amashirahamwe nka Sosumo za Kojeriko na Otebe kandi n'ubu ziriho. Jewe rero nk'umuntu yagiye arandariza ibibazo bibera muri no ntara ya Kirundo, injyane zihabera hanini ziva ku bukene. Hariho ikibazo c'ubukene muri no ntara dufise, maze tukaca dutangura kujyana abana bariya na bariya na bariya. Nyakubahwa mukuru w'igihugu rero, hano mu Kirundo turafise ibintu byinshi vyotuma ubwo bukene tubuvamwo. Jewe nari mfise proposition nka zibiri kugira ngo izi njyane zo muri no ntara zishobore guhera. Izi proposition rero hano turafise ibiyaga vya Kirundo vyinshi kandi birimwe amafi menshi. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, nagomba ndagusabe ko mwo dufasha kandi nanje ndemeye kuzofasha canke ntabishoboye muraba bishoboye mugire umugambi waya mafi kuyagwiza kandi uzobu wa leta, hanyuma tuce ducreya industry yindustrializa mafi iyashira mu makopo, maze tuze turayashora mu bindi bihugu, mbese na twebwe dushobore kuyikorako, maze dushobore gutanga ubuzi muri no ntara, maze bwa bukene bugabanuke na zanjyane zigabanuke. Proposition ya kabiri nayo turafise ni intara ifise amamiliye touristique menshi. Leta hamwe naho nyene yo kwiyumvira igakreya ingene aya mamiliye touristique twoye exploiter. Murabona hajya hijya mu Rwanda n'imigenderanire amatwa nsumira umengira ikigenda neza, hariho ikibuga c'indege bariko barashiraho. Jewe nibaza yuko abantu bazoza barashika bamaze kubona ayo mamiliye touristique ko ari meza, hako bajigigari ndazi badosha baza aha muri aya mamiliye touristique y'u Burundi, maze natwe dushobore gusahiriza ya mahera y'agaciro tuyaronke mu Kirundo n'igihugu congere kiyaronke, kuco zanjyane muri no ntara ya Kirundo turabe ko zogabanuka. Ikigira kabiri, nyakubahwa mukuru w'igihugu, hariho abantu benshi bagenda muri ivyo bihugu vya Buraya bakamenyana n'abanyamitahe bafise uburyo bwinshi, bakavuga ati tugomba natwe kuzana ama ONG ngaha i Burundi, ariko bashika mu bushikiranganji bujejwe kubemerera bakaguma bizemanza, nimba bashaka ibiturire, nimba bashaka iki, ntibakwemerere kandi amahera bayabonye ko agombaze. Nyakubahwa mukuru w'igihugu rero, murarabe abantu nk'abo nabo nyene muze mubafashe kugira ngo bwa bukene tuguma tuvuga bemererwe y'ama ONG bazana imigambi irashe muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, maze turabe yuko twiteza imbere. Ikigira gatatu ca nyuma, nyakubahwa mukuru w'igihugu, severi bicishije mu nama nshingamateka yarerekanye yuko habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu 1972 n'1973 n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi hariya mu bumanuko bw'igihugu kuri rive dirake Tanganyika. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, ivyo bintu vyashitse ari uko abantu twari duhejeje kwikukira bahejeje kwica umuganwa Rudoviko,
jewe rero ndiko ndiyumvira sinkekeranya yuko abazungu babifisemo uruhara. Nyakubahwa rero muraraba iryo tegeko mugemeze, hama abo bazungu turabe neza ko babifisemo uruhara, natwe batwendaminize. Murakoze. Urakoze cyane, reka mbanze ndakwishe ku bibazo. Ubworozi bw'amafi sindabigaruka ko iyo warabivuze mu nama ya buramatari yaca kwereka umugwiza atunga ariko arabikora ubunyene ngaha mu kiyaga ca Kirundo, ariko arubaka iyororero ry'amafi rikomeye mu kiyaga hagati. Ivyo rero iyo wabivuga mu nama ya buramatari yaca abikubwira, nukuvuga ntihaze n'abandi bagwiza atunga bagire nkuko nyene bagwire. Hanyuma ku mwimbo w'amafi ntimugire ubwoba, kuko uwo mugambo uriko urakogwa mu ntara y'Amakamba Inyanzarake, niho bavyariza imbuto z'amafi bazoca bashikiriza aborora amafi, hanyuma nabo bazoheza bace basubira gushora kwihinguriro nyene. Iryo shirahamwe ni ryitwa Eraga riri Inyanzarake. Numva ko uwo mugambo maze kugira mugabo rero hakwiye abagwiza atunga benshi batangura gukora ibikorwa nkamwe n'ivyo. Turakwiye kugwiza abagwiza atunga, muze murabatera intege. Ivyo navyo byaba mukerarugendo. Urazi yuko na jewe igihe naza mu Kirundo navuyeho na jewe numvise mfise akababaro kubona nk'ikiyaga nka kirya kirimo inyoni ziva Buraya zikaza zikamara igihe ngaha mu Burundi, hanyuma zikongera zigasubira inyuma zitwaye n'uruvyaro rwazo zikazogaruka ubundi mwaka. Ni ikiyaga cyari gikwiye gutangarirwa. Mugabo nasanze na bamwe bajejwe ivya tourisme nta numwe yari ahari, natowe namwe muri OBPE nibo banyakiriye, nabo ntibajejwe ivya mukerarugendo. Vyerekana yuko natwebwe aba bantu bavuga ngo n'abakozi b'igihugu nabaryi tuze tubituko, kuko batarabaryi babazana amahera menshi. Naragiye kuri ryabuye rya Livingstone hariya sanga uwuhakora ari yicariye, twebwe tukaba ari twe twimenya ivyo turaba. Mugabo duhejeje kuraba cavuga ngo kandi burya ngo tumaze amezi angahe tutaronka umushahara. None ko umushahara imwe mwurondeye nkaba mbonye utashobora kuwurondera, none abantu bazokwicara bibaze ko amahera y'igihugu azopfa amaja hehe. Ivyo rero ni ibintu bishoboka. Hanyuma kuri ibi bya genocide yo 72 nivyo Severe yamaze gushikiriza icegeranyo, kandi ico cegeranyo mu nama shikiranganje baramaze kukiguha ko raporo. Hanyuma duca turasaba yuko rero abahinga mu by'ubutungane mu by'amategeko bagenda gutunganya neza iryo tegeko, kugira ngo kuko uko biteba niko injyane ziza. Burya kudahana bituma injyane ziza. Rero bijya dutegerezwa kubikurikirana ku rwego nshingwabikorwa rwa leta. Icegera cyamaze kudushikira, turabaza ibibazo baratwishura, turagira imyanzuro. Turizeye ko ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burabitunganya neza. Ncengira ko na wa mumenyesha makuru yabaza abapfuye batibukwa, burya mu Burundi ko yatwahuye n'ivyago vyinshi, impfu ziri kwishi. Hariho abicwa itarikizi, abicwa umwaka uyu, abicwa umwaka uyu. Ariko nagenda babwire ko kubwicanyi bwo mu 1993 abarundi twese twama tubwibuka, twese atanumwe avuyemo. Hariho n'icibutso c'umurundi wese murundi yapfuye kijya gihe ca 1993 mu itariki 21. Naratangaye nsanze ni jewe jenyene nshira kwishugwe. Kubera iki ababuze bandi bataza gushira kwishugwe kandi ari cibutso ca bose? Erega ibintu teye kubishiramwe amacakubiri ngo wiwanje azoja kumushira kwishugwe ngo wiwanje. Tumaze kuvuga tuti umurundi wese yahitanwe nabijya vyago itariki 21 yo kwa 10 mu 1993 hariho icibutso hagi Bujumbura. Nije ndagishira ko jenye n'amashugwe. Mugabo bose babuze nta numwe turi yatuza. Mugabo ubu muri uko kw'icumi narabonye hariho ishiramwe ry'abana baje gushira kwishugwe, nababonye hagiye ko amashugwe abiri. No kuvuga yuko nabajya abandi rero umwe wese agiye aravuga ngo ashiriwe uwundi ashiriwe. Kandi mu Burundi twese twaburiye uwo munsi nyene, twese tukaba twaravyemeje
ugashyirako n'ishugwe none ni kubera ikibatoza nabo bashyire ku ishugwe. Aho rero tuba turiko tubikora mu macakubiri. Uvuze ngo wibuta sijya tariki ni yindi tariki, uzobona no kuri kaminuza ni yindi tariki. Uno munsi kuri nosa apostolique yarari mu Burundi Cortine, nawe nyene uzoraba baramwibuka mugasi itariki zimwe, mugitariki ijya barondera kuja gushira ko amashugwe mu kibimba, twese burya tuba turiko natwe turayibuka kandi turashirako n'ishugwe. Ntuzeye abanyekongo b'abanyamurenge baraje gusaba gushira kwishugwe, nabo nyene twarabemere kuko itariki si zimwe. None ni kubera iki dushaka ivyo ari itariki zimwe ntitubikorere hamwe? Vyerekana ko tugifise kagatima tare gwanje igihugu carabuze irya tariki turashira ko amashugwe. Nico itwanda batumiriye mwese guca mu vyumva iryo sango, twese ruze turabibuka turabaririra twese. Hanyuma iyo jewe ku ntatemwa y'umuvyeyi wanje hari igihe tugenda tugashyirako n'amashugwe, ni ibintu bisanzwe. Mugabo ibintu nimureke kubishiramwo politiki. Ubu bishyizemo politiki nyinshi muzosanga mugarukanye injyane kandi twariko turazirengana. Niyumvira yuko ubu turageze ko dukora ibintu twese dufise umutima umwe kugira ngo ntitugaruke mu kahitiye. Niyumvira yuko inyishu iyo itomowe tuzokora turiko turakorera hamwe. Reka swe numviriza ubundi. Jewe nitwa Singameto François, mu Kirundo banyita premier gouverneur, abandi ami des jeunes, amazi yose ndayemerewe. Jewe mvuga muri rusangi haci amezi abiri Kirundo isenze irumvigwa. Twarabonye umushanganji ubucamanza aza mu ntara Kirundo arumviza abantu kandi benshi hano bagiye batavuze. Uyu munsi hariko abigikabane ngaha twakigerewe cyane cyane. Ubutumwa ndabaha madaka 12 mu cyanje bw'amagara y'abantu mvuye muri bya ndi muzi nari ndi mu cyage, ubu nasuye kwa muganga umushabaze y'amagara y'abantu ndamaze 12 ans. Ingorane ziri muri ubwo bukiranganje mu ntara ya Kirundo ndabye muri rusange sibye umwe ngo nakanaka birateye isoni. Shaka dabitumenya ko nyakuba president wa Burundi dutumire umucyanganje w'amagara y'abantu mbweti mu Kirundo Nyaragasa ibintu byacika. Hakiyindwa imwe bakadikirete barabandikira byaciye mu marezo sociaux, mwaci munyarutsa haza komisiyo muri hôpital Mukenge irakora iturabona raporo bobye byabaye mu bibandanye mu service yo kwa muganga kubi hari byose bateye ubwoba sino byanga ndayimare ni byinshi cyane. Turabatumye rero ushaka kumvirwa tumokuze tubimbishanganje w'amagara y'abantu Nyaragasa mu Kirundo inzu zirasha. Murakoze cyane. Ariko je nibaza ko boshaka bakambere cyabona abashikiranganje sinzi ico barindiriye. Nababwiye kuva imyaka Banyaragase umwe wese aje mu ntara bamwiganira ibibazo by'ubushikiranganje bwiwe mu ntara. None bishitsaho musigaye musubiye kuntuma nari narabatumye munyamabanga wa leta sinabivuze ndabesha. Abashikiranganje bose sinababwiye yuko bategereza kuja mu ntara mbere hari igihe nari nabahaye ukwezi bose bari bazungurutse intara. None mu minsi 30 umushikiranganje ntabagiye mu ntara 18 nanze gwiki ubwo n'ubugaba. Murabinyandikira tubitangiye instruction formelle tubwire ministre wa mbere abatunganiriza ikirangaminsi ari byo nzosubira inama shikiranganje ari uko bavuye mu ntara bose bahejeje kuzitembera zose. Batazitembereye nanje sinzosubira kubabona mu maso. Umwe wese aje mu ntara zose kugira baze ibijanye n'ubushikiranganje bwiwe ingorane zihari. Babizigira ku mushikiranganje w'intwaro hagati gusa. Niwe bama babizigira ngo niwe ajeje gutembera intara. Umushikiranganje w'ubutungane mu ntara hari ibibazo. Umushikiranganje w'uburimyi mu ntara hari ibibazo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu mu ntara hari ibibazo. Ngira ngo umushikiranganje w'imigenderanire ngira ngo niwe mutokwidogera ko ataza mu ntara. Muga nawe nyene twasanze mu ntara intara yose ifise aba diaspora
none nakwiye kumenya aba diaspora bo mu ntara ya Kirundo ingene bariko bakora bw'iterambere ry'intara ya Kirundo kugira ngo iyo abasanzi yo bari amenye impanuro abaha. Murumva ko atamushikiranganje n'umwe adakwiye kuja mu ntara. None rero reka rero ndavyandike ngira ngo ndavyanditse niho babishira mu ngiro yabo cyabishira mu ngiro mugabo simbeshere umushikiranganje wa mbere mushasha nabivuze ko akera ndatanga nari nabahaye n'ukwezi kuko niwe wabakoresha. None urakoze cyane kuri ico kibazo urankebuye. Ivyo rero nivyo bibazo mba nkunda ngo muturabire ivy'amagara y'abantu vyabaye ndase aho ni sawa nko mukavuga muti kuri ibi vyabaye ndase ivyo nivyo vyiza. Uryavuze ngo bitera indyane ntimubeshe ubumwe butariho butandukanwa n'inyama. Nta ndyane zihari ngo no kubera ubukene no guta ubwoko. Abantu nibaje kubesha n'inziga barabazigiye ku mutima so kubera ubukene. Twakire abanyene tubona bahagaze imbere umwanya uri kurarangira wahariwe kino kiganiro hama nyene icubahira acafise ibindi bibazo atarishura. Twakire abatubona hama musongore munyarutse. Murakoze kuniza kano kanya kuba mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nitwa Ndagijimana Vesa mu ntara ya Kayanza komine Kabarore umutumba wa Kivuvu. Jewe fise ibibazo bitatu kimwe kiraba igihugu bibiri nabyo bikaba ari byo ku gatwe kanje. Ucagagure gusa. Yego ikiraba igihugu je societe nkorera yitwa BME ubwa mbere yari Komebu. Iyo BME ikoze imyaka 6 ubwa mbere Komebu igikora yakora ibiro 400 ku kwezi by'ubutare. BME ije ku kwezi duca tugwanya forode ku kwezi dutangira kuronka itoni 200 gushika kuri 30 kugeza n'ubu niko bimeze. Mugabo mu kugwanya besubiremwe neza ndavyumve neza ubwa mbere mwaronka itoni 400 ibiro 400 ibiro 400 ku kwezi ubu umuronka itoni ubu turonka itoni 200 gushika kuri 30. Kugira iyo forode tuyigwanye jewe bakiduha akazi uwari imbere yanjye barabanje baramurasa arapfa je nanjye bamusubirije nanjye barantegera n'imodoka barayirasa je ndarokoka. Hama ubu iyindi ngorane rero dufise nyakuba mukuru w'igihugu hariho abantu biyadukiza bakagenda bakimba amatongo yabo mwijoro. Uwo dushyitse tugafata waca yitwaza ngo ndimo ndimba mu itongo giwanje. Nk'akarorero hariho witwa Nzobona Nyira Pascal yaragiye agura itongo akavika imetero 6 ku 85 aca ashyiramo abakozi arimba ubutare tumufashe yaciye avuga ati je nimbye ubutare mu itongo giwanje. Tumushyikirije ubutungane yabandanije yemera ko yimbye mu itongo giwiwe. Sentare nkuru ya Kayanza aramuciye urubanza arunguruza ajya muri kurudaperi nabo baramuciye urubanza ubu baramukondanishije. Ikibazo rero fise kw'ivyo umutambukanyi wiwe ubuheruka mu Kayanza yarahagurutse aranyitwarira avuga ko ari je ndamufunze kandi jewe ntari ubutungane. Icya kabiri kuri uwo nyene ejo bundi twaratanze imizibukiro ku bantu begereye societe amazi arenga 300 yose ararihwa amahera. Inzu y'uwo Nzobona Nyira Pascal tuyishyikiriye kuko yarasanzwe ari mu gashu yaciye atuma procureur general Candazi Ngozi baramuzana turavugana twumvikana miliyoni 18. Nzobona Nyira Pascal agiye kuzana umugore ngasinye acazana utaraganye uko yarafise abagore babiri kandi ujya mugore nyene yagiye kunyitwarira imbere y'abavugizi niwe nyene ataraganye. Je nanye nkaguma mvuga ati sinotanga amahera ngo sinyigwe n'umuntu ataraganye. Banzoreke buramatari ngo tubwire ico biziko buramatari wa Kayanza namubonye ari nga oya njajya kuri rya mikoro nyene mwaravyemeye yuko bahumuzibukiro ubutaraganye hari waraganye. Murakoze nyine icubahiro ico kibazo ndakibazamwe iminsi mbere n'ubu ni nahamagaye uyu n'umuryango wawo wose na sebu ku muryango wiwe wose naje ngaha mu gikora nduhejeje kubonana
tuvugana ati basi nimwumvikane kuko uyo muntu ari mu gasho yararahiye avuga ati jewe inzu yanje yabaye kube kwa Samandiri yajana inzu yajana mu nzu agashira y'ikote kavuga ati ku mwami agashira y'umusumari ati iyi rero giri have swati inzu urayiheba canke mu mafaranga ugomba nawe rero uyu yaratanze umuziwe kurinza amajana 3 iyo nzu yavuze ati jewe mutankuye mu gasho yakiriwe imyaka 5 mu mpimba mutankuye mu gasho jewe iyo nzu izogumaho ndabe ko azobomora azokwikuza inzu yari wanje kumihagaze niyayibomora naho nzovuga yuko yabomora inzu nyene icubahiro mwararungitse urongoye urwego rw'iperereza mu Burundi yaraje ndamutwara iyo nzu arayibona acarambwira ati rero iyi nzu genda murabe muvugane nawo muri obuha muyiha agaciro hanyuma leta kugira batanga imizibukiro muyiha agaciro baragiye abo muri obuha bobo bayihaye agaciro k'imiliyoni 5 baravye ibiyubatse mugabo yewe yari yatanze miliyoni 18 babonye bahombye ati wapi tibasirikere tukurinzo mu gisagara ca Kayanza nyamundama caraza twereka muri quartier novuga izimvye ku kirema inzu y'imiliyoni 100 ku nzu y'imiliyoni 5 ubu rero ico navuze ati ibibazo byanyu rero jewe ico nagira nkuri ubu nagoma ngira icegeranyo cibi twejeje kuteruka kugira icegeranyo ndakirungikira umushikiranganje w'inyubako hanyuma afata ingingo bari kumwe na OBM live by'Ubutare bafata ingingo giyo nzu kuko cyatumye biboroka ibikorwa byo gujukura Ubutare murakoze nyine ciwaye aha nje ndahabonera gutanga impanuro none umuntu azi ikibazo kugifise mu ntoki uri kuragikora aje kubishikiriza umukuru w'igihugu kugira kurege kugira giriki ibi nivyo mvyanje mu ntara mubashikire mubabwire none nk'ubu iyo unyandikira inota ryari rikorotse mu Kayanza ryari rikorotse kandi ari wewe wabesheye buramatari kuko nabandari kubaza kubera iki utagiye kwa buramatari inota rikaba rikorotse yuko batizeye buramatari naho wumva ico kibazo agifise mugabo nce mboneraho akaryo kubwira abarundi bose naganda amenyeshe yuko Ubutare n'ubw'igihugu inzu nahi iyo bari y'amagorofa 50 ugasanga ari y'inzahabu turayikuraho tukimba inzahabu ivyo mubimenye Ubutare n'ubw'igihugu s'ubw'umuntu hariho abantu bumva ngo hajya hari Ubutare agacayiruka kugura itongo ngo ngiye kugura itongo ngo hari Ubutare amenye yuko azobaguze rijya vuryo hejuru ntiyimba nta burenganzira bifitiye kandi umuzibukiro tuguha umuzibukiro w'amategeko kuko burya Butare bwigeze bubagwawe mwame mubizi hejuru si wawe hajya duha tubabwira tuti nk'ubu ibisagara tukaza kuvyubaka tubabwira tuti hajya munsi yubatse inzu ni wawe mugatujya tugire ko amagorofa 5 ayo magorofa si gwawe abantu rero nibaze baramenya ibintu bigenga ibihugu Ubutare rero uwari kwaragira ivyo ubutegetsi bw'igihugu buhari ntibikunda kurikiza amategeko nta umwomoye nagende yubake ahandi murumva yuko iyo mukurikiza ingingo ho urumva zari miliyoni 5 mugabo urumva mwaremeye kumuha miliyoni 18 nagende yubake napfuma avuga ngo simfise ahandi nubaka muce mumurondera ahandi irindi tongo yubakamwe nagira urumva zoba bamaze kumuzibukiro ibi bintu rero naganda abwire abene igihugu nimuze muramenya ko igihugu ubu ni gwacu si igihugu cyo kuribwa kitagiranye neco ni igihugu c'abarundi kandi amatongo yose n'ay'abarundi sa y'abanyamahanga ego murakoze banyakubahwa murakoze no kuduha ijambo nitwa Mpabonimana Josephine mvuka ku mutumba wa Gikuyo ubumba ku mutumba wa Kanyinya ngaha nyene mu ntara ya Kirundo muri ikomine nyene ya Kirundo rero jewe ikibazo nagize narahohotewe haheze imyaka 3 mpohotewe kuri nahohotewe jewe nagiye gutera imiceri ndimye ahantu hibande 3 nimbura imifuka 9 hanyuma rero hariho nuwe nakoteshe porokere yahora ngaha nawe yarahohotewe nawe yari yarimye aho hantu mwonga nyene nasibuye hariho nuri naguje umurenzo ngo nubaka akazumbamwe kubera sentare yari yanciriye urubanza inkura mwibarabara nawe arahohoterwa ko twagize gucya tugiye gutera umuceri tuzatubona abantu ku mutumba bamwe bakorana na kose baje ari kivunga abakozi bose nakoresheje baba bakamasuka ubwo abantu nenda hari mishije 1,400 ndavuga ati ibi nibiki bari ntambara iteye ubwo urubanza
muri sentare hari haheze imyaka 11 badutunganije itongo barigabuye je ndimi imugabure wanje abandi bakarima imigabure yabo ndavuga ati ko sentare adutunganije itongo ryagabuye ni ntambara Prokurere ku buryo nawe yahohotewe yari yarimyemo yagiye kwibaza umukuru mutumba bacu bamuhibi ni mu mpere banyakubaho je sinzi nibyari by'ibibintu nje nari nababwiye ufise ikibazo ciwe ntagende yandikishe byose none nk'ubu buramatari niwe ubunyene noca ndamubaza buramatari wa Kirundo uri ngaha ico kibazo urakiza none kuri iki kije ngaha vuga ko utamutunganirije Excellence umunyokuru ndamuzi kandi yaje keshi ku biro bya buramatari igihe yari karakurikirana ngo rubanza mbere nakatari gake namuhaye itiki yo kuza kuruburana muri kurudaperi Ngozi aburana nande aburana nuwo mu muryango iwe yamunyaze mugabo ubutungane nkuko umushikiranganje ubutungane igihe yaza ngaha nimwe mu dossier namushikirije nanjye yagoye urubanza ntirurahera rero urubanza goba gwaraheza ahubwo baranse kumuha ikopi nkuko nari nanditse agake ndababwira ati kurudaperi Ngozi gwaciriwe Ngozi waciwe muri kurudaperi Ngozi ari baramwima kopi nayo yarose kandi wewe buramatari waragiye Ngozi kubaza igituma batamuha kopi icyo gihe barahaye kwija modoka arico twayiguhereye waragiye Ngozi urabaza igituma batamuha kopi icyo gihe ubushikiranganje bw'ubutungane yaza oya pore tumvikane Ngozi wewe mbere ko ubushikiranganje bw'ubutungane bushika ko Ngozi hakukira ngaha mu Kirundo wewe nyene wewe buramatari waragiye Ngozi kubaza igituma batamuha kopi nari nanditse ubwa mbere uzocuca yo kuwa mbere uzoca umpinyisha baguhaye Ngozi mwebwe babura amatari mu bimenye umwene gihugu nimwe muri cariho caje sinuvuge ibibazo biva mu ntara bigashikira canye mutanga imihoho ubutabishoboye ntatanga imihoho hanyuma nzempeze ndondere uzoshobora kuserukira vy'ukuri aho niwe wari guca wiruka Ngozi ukabaza igituma bakunaniye Ngozi rero ugacubwira umushikiranganje w'ubutungane uti hariho umwene gihugu wanje bariko bararenganya mbona ukamutondera kumva ko buramatari we yatonze mu kibanza ciwe hanyuma we ubonye umushikiranganje w'ubutungane binaniranye ugacuvuga uti vyase rero unjya karasi nayo babwiye ingene bigenda ucumbwira uti bimeze uku kandi abandi baburamatari bavyumvireho kugira ngo mutangure gukanura kandi umwaka uza murazi ko nzoba ndiko ndaharura neza cyane umwaka uza nzoba ndiko ndaharura baburamatari babe bavyumva rero umuntu afise urubanza rwiwe nsigaje iminota nsigaje 5 ine umuntu afise urubanza rwiwe aje kugwandikisha ari ivyiwe personnel ni buramatari wa muntu uze murakoze mbonye hatabona sinari nakubonye neza murakoze nyene icubahiro mukuru cyacu ciza cy'u Burundi kumpa ijambo jewe ikibazo ca mbere mfise ni kibazo turafise umuhango wibarabara riva ngaha ibusoni rigenda imuyinga twashakanya kubahwa uwo muhango dufise muzo turabire mutugere mu ngobyi ico waranyumvise ndiko ndakivuga hariho amabarabara twita yiterambere akomeye kuva ikobero uja ibusoni iryo barabara rirazwi murazi ko narivuze ibarabara ryo mu kumoso riva hariya mu Rutana rikagenda Kinyinya Gisuru Cendajuru gushika mu Cankuzo kugenda gushika mu Gahumo iryo narivuze ko ari mu barabara akomeye dushaka ibarabara riva iryo bita Srida riva kuri college Bujumbura kugenda gushika ibugarama ni barabara ryihutirwa ragegere mu barabara akomeye twabatiho turavuga hari amabarabara rero yihuta iryo ririmo mugabo murazi yuko inkezi kebe ubwo bireha uko tuza turaronka mikoro niko tuza turakora gushika tuze tubishikeko rero ntimuhave mwibaza ngo twaragibagiye kandi bamaze kuvyumva ko ndabivuga murakoze nyakubahwa nyene icubahiro kuduha ijambo nitwa Mfubusa Albert nkaba mva mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi zone Rubirizi nkaba nserukiye imiryango 431 twomowe 72 mu matongo abavyeyi bari baraduhaye twabamwe barinze no kugirirwa ibyasikiye abandi hama iryo tongo
turyomogwamo na sosiyete yariho icyo gihe yitwa Ruzizi. Uyu munsi nyene icubahiro twarituye umugwi Sentebe, uraza uritegereza usanga itongo rya leta rirahari, twabana naryo n'iry'iwacu, mugabo byaranse ko badusikiriza iryo tongo ryacu. Nukuri uyu munsi twebwe abandi barafise inkomoko mu gihugu, abandi bakagira aho baba. Ubu munsi Sentebe, reka ndakubaza, Sentebe yari yamaze gufata ingingo? Sentebe yarafashe ingingo habuze ishigwa mu ngiro ryayo, ntiyigeze iza mu ngiro. Uyo muntu twamurana yitirirwa iyo sosiyete yarayiburaguze. nagira ngire icyo mvuga ku vyerekeye imanza zaciwe na Sentebe. Icambere zitaraja mu ngiro tugira turabe vyihuta irya sentare idasanzwe irabe vy'amatongo ice izishira mu ngiro, hanyuma izitari bwacibwe nazo turiko turahinyanyura itegeko rigenga ujya mu bwo kumenya ukuri no kurekuriranira kugira ngo kize kibe igisata cyo muri ujya mugwi, kubera twasaza ujya mugwi ari uzivugira amatohoza neza atari bimwe vy'imanza, kuko ujya mugwi urazi Sentebe harimo no gusubiza hamwe. Ujya mugwi rero severe twace tubako kizoba igisata cyo muri severe, mugabo imanza zari zaramaze gucika tuzoca tubwira irya sentare idasanzwe izice iraba ingene zija mu ngiro. Reka mbaze nishuri ibibazo bari bambajije ntishuye kuko umwanya murabona ko ugiye. Hariho ikibazo cyo vuga ngo abanyororo ngo bamabarekugwa ku mwaka nta hamwe vyanditse. Burya kurekugwa ni ingingo ufata ubanje kuraba inyifato y'abapfunzwe y'abaciriwe imanza. Novuga rero hajya muvango ku mwaka kuko umwaka buryohera turiko turaraba inyifato y'abanyororo. Iyo rero n'ubu tuguma hajya nta ku munsi twaba turaba inyifato y'abaciriwe imanza. Hanyuma rero abo barekuwe bari bagiriwe ikigongo ntibarekugwa. Naganda abwire ko hajya navyo nyene twasanze hariho abantu bahora babikamisha bakarekura ubutari kurekugwa. Umukuru w'igihugu akamaze ngo bararekuwe, naho kumbe harekuwe umwe mu kibaza c'uwundi. Nico gituma bunabishize mu mashini turavyandika, mugabo hariho abatabinezererewe bagumye bashaka kubitoba. Rero ubu tuzoca turaba, murumva no hazoboneka abarekugwa. Hanyuma hariho abandi rero nk'iya sentare yejeje, mugabo ugasanga procureur nawe yabonye neza icyaha. Ni nka kujya kumwene gihugu yunguruza, rega na procureur arunguruza gushika naho mbere ashobora kuvuga ati nanje ndashobora kwitura inama nkuru y'ubucamanza kubera urubanza rucirwa gondagonde. Reka ndabahe nk'akarorero, nk'umuntu bejeje yari yishe nk'umuntu, hanyuma ugaca uvuga ngo ko bamwejeje ngo natahe, ujya yiciye umuntu agaca mwihora, ikosa rifatande rifatwa murekuye. Erega umuntu naho ari umwicanyi abantu bamwihoye bakamwica barahanwa. None wewe cumbwira kurekura umuntu w'inkozi y'ikibi akagenda. Nico gituma muzobona hariho igihe parke ivuga iti oh yes uyu ntitumurekure kuko abo yakoreye ikibi barashobora kumwihora. Kandi burya sinzi ko mubizi, burya hariho n'umuntu babika umuntu uze mu munyororo kugira mukingire. Washa atakibi yakoze gikomeye mugaba akamukingira kugira abantu ntibave bamwihora kugira babanze bahoze. Muhora mubibona hari nk'umuntu dufate nko ugenda n'ikingu kagonga nk'umuntu agapfa, ni accident ntavyo wateguye, mugabo kubera bo hava bakwihora barashaka kubika nk'iminsi 3 kugira babanze berekane ko ryari isanganya yuko umuntu atabigize n'ibigirankana. Rero nimuze muratahura ibintu bimwe bishika. Hariho igihe umuntu ashobora kuba ariko akingira umuntu cyaka avuga ati bava mwihora, mugabo ibyo byose rero ko mubishiza habona ibyo nk'ubu noca mvuga nti abantu iyo baba banyumva bogiye barandika amazina y'abantu, amazina y'abamaze kurenza igihano batararekugwa, bakerekana bagira ikigongwe batarekuwe, bakerekana kugira ngo duce tumenya amazina tuje kuyasuzuma. Rero abo bantu nabo nyene ndazi ko bibashikira baraca baturya kara batubwira ati jewe vyagenze uku ndazi tuzoca tubatunganiriza. Yari hundi yavuze abasoda ivyereka agaciro kabute bagiye mu mugambi wo kugarukana umutekano mu bindi bihugu, agaciro kabute babaha. Naganda kubwira yuko ku ruhande rwa leta ya demokrasi ya Kongo mubanze mumenya akarere kacu ni nk'umuryango
ni nk'uko na twebwe turimwo hamwe hagwaye tuba tugwaye twese nico gituma twayihuse tuvuga tuti igihugu cyose tugihe akarere kizoja gucungera ni ukuvuga ni nk'iwacu ni nk'uko ari iwacu mu karere k'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko twe twafashe yuko umwe agwaye twese tuba tugwaye nico gituma dufitaniye amasezerano yo gutabarana rero hajya twagiye gutabara muri Kongo ntitwarindiriye ngo akarere ngo twaze duteranya amahera muhora mubona baravuga bati umuntu afisaya naterere ufisaya twese dutererana ukunyene umwe wese kandi ku mikoro yiwe asanzwe afise rero ubu bariyo nk'uko bari wabo kuko Kongo iri mu muryango nico gituma batararonka ako gashiruka bute mugabo bamenye yuko ari nk'uko baba bari wabo.